twebwe turabipfurize ko nabo Imana yosishikara kubahezagira no kubaha imigisha myinshi kuko gome badukora ikintu ciza kugira ngo bategure yubire tubone uyu munsi turose umukuru nk'uyu twibifuriza umugisha mwiza cyane Imana ishishikare kubahezagira. Nanje nagiriye ubuntu kubaka urugo kandi ndagubaka nyene muri ishengero mvukamwo. Nanje nagiriye ubuntu gusengerwa no guhezagirwa muri iri shengero kandi Yesu yarakoze ndabishimira Imana cyane kuko nabaye mu Kristo wo mu shengero rya Kayogoro nkubaka mu Kayogoro kandi nkashishikara mba mu Kayogoro. Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amareka ndabaramutse mvuga nti Imana nyina amahoro nibahezagire. Jewe ndi Celestin Heririzwa nayo kuri kamera kabariyo Gatamaluwi Evran Hinyuzwa hamwe na Bere. Nkuko mubibona sindi jenyene ndi kumwe n'abatama bishengero cyane twibuka imyaka iheze 90 hano ishengero rya Pakata ryo mu Kayogoro ribayeho. Reka batubwire mu ncamake ivyaranze iri shengero bashobora kumenya. Turabayekaze mwungere. Mahoro turabaramukije hanyuma rero murakoze cyane kuduha kaze kugira ngo tugire icyo tuvuze kuri yubire y'imyaka 90. Yubire umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 935 niho aba missionnaire ba mbere bava muri Sweden bashikira ngaha bagaca batanguza ubutumwa bwiza. Hanyuma rero igikorwa c'Imana cyarashishikaye neza. Ubutumwa bwiza burava ngaha mu Kayogoro buraduga ikiremba muri uwo mwaka nyene. Hanyuma rero ubutumwa bwarashishikaye burashika no mu ntara zose z'igihugu cacu. Gushika ubu rero ishengero rya Panekote riri mu makomine yose gushika no ku mitumba yose. Ubutumwa bwarakwiye. Umunsi rero dushima Imana ko Imana yakomeje igikorwa cyayo kandi tugashimira n'aba bo mu Kayogoro kuko bamaze kuronka ubwo butumwa bwiza ntibabwigunganye, baciye baduga hagati mu gihugu baravuga ubutumwa bwiza barashigikira igikorwa c'Imana kigenda neza. None ubu rero tugeze no kujabuka hanze. Mwaravyiboneye mwese yuko abo mu Buganda baje ngaha nababari ubutumwa bwiza na Kayogoro. Abo muri Mozambique mwarababonye. Rero igikorwa c'Imana kirashishikara cyane turabishimiye Imana cyane. Musanzwe muri mu rwego rw'abayobozi muri Isepebu, mbega nicaye ikintu mumva muvuga muti ishengero rya Kayogoro twebwe turarishimira uruhara ryagize muri community? Igituma tushima ishengero rya Kayogoro babaye abantu b'inkerebutsi, abantu babangutse. Namwebwe mwitegereje ngaho ko mubibona murabona ko ari ibintu biteye igomwe. Amazu y'uburaro, urusengero ruteye igomwe kandi barashishikaye. Kandi twagoma no kubamenyesha ko n'ishuri ya Bibiliya ya mbere yatanguriye ngaha. Abakozi b'Imana benshi dufise benshi bize ngaha muri ishuri ya Bibiliya ngaha. Hanyuma kandi muri community naho dufatiye kuri community ya Sepebu turavye amashure bamaze kubaka ngaha mu Kayogoro n'amashure menshi harimo n'ibitaro. Ivyo byose ni bikorwa vyerekana neza yuko babaye ikimazi muri community. Mwungere reka tubashimire cyane ku kanya gatoya mushoboye kubwira abakunzi bacu bumve ivya yubire. None mu gusozera nicaye ikintu mwumva mwo kwifuriza iri shengero rya Kayogoro? Ico twifuriza iri shengero rya Kayogoro nico twifuriza n'abarundi bose mbere no mu makungu. Twifuza yuko ubutumwa bwiza bwoshishikara, ubwami bugashishikara bwagugwa kuko turi mu bwami bwa Yesu. Rero boshishikara bakabandanya kugeza n'ahandi hose butarashika bakabushikanayo.
yego mwongereka tubashimire cyane mvuga nti Imana nyina amahoro nibahezagire. murakoze cyane namwe muhezagire. Uno munsi turi wa munsi wa gatandatu aho ishingiro rya Pentecote Mission ya Kayogoro irihimbaza isabukuru y'imyaka 90. Mu batumire bashoboye kuza ari abavuye kure mu makungu, reka duhe kaze Pasteur Levis yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega Pasteur mwumva ari cekiri muvuga kuri iyi yubire y'iri shengero? Ego nkuko mubivuze jewe nitwa Pastor Levis Bakundimana, nk'abantu mungera ariya mu ishengero rya Pentecote muri Amerika, mu yandi majambo Light Mission Pentecostal Church, kandi twatumiwe n'iri shengero rya Pentecote hano mu Kayogoro. Ariko kandi ibikorwa vyiza vya yubire nibikorwa vyiza bitwereka ingene igikorwa c'Imana cagiye gikorwa n'ingene abantu bitanze, n'ingene abantu bakoze igikorwa c'Imana, bitwibutsa ibintu vyinshi kandi bigaca bizana umuvyoro mu bantu. Ego none Pasteur mwumva ari cyo kintu muvuga muzi mu ncamake muvyegeranije kwishengero rya Pentecote Mission ya Kayogoro? Ishengero rya Pentecote mu Kayogoro biragaragara yuko mu vy'ukuri iri shengero ryagize umugisha udasanzwe, kuko iyi myaka yose iheze 90 ishengero ryateye ryongerekana. Rero yubire ica inagaragaza n'ingene ibikorwa vyagiye bikorwa kugeza kuri iyi myaka yose. Bica byerekana ko ahantu Imana yarahagereye kandi hari ikiganza ciza c'Imana, kuko iyi myaka yose iheze ishengero ryageze kure kandi biraboneka cyane, kandi iki gikorwa ndicateye gisubira inyuma ahubwo cageze kure no mu mahanga. Imana ishimwe cyane. Mwana ko turi batatu nuko turi kumwe n'umutumire asanzwe ava mu gihugu ca Mozambique, aho Pasteur agomba adufashe aze aramusigurira ivyo mbamvuze. Pasteur mubwira yuko tumuhaye ikaze yidondore aramutse n'abakunzi bacu. Professor Sheila boku byaloko balaba utabanyika mavitu ya wena usuka kwini umani kakereka kati kuzawe. Mini Sheila Antonio Kuku. Kanila voji la ku. Mini Sheila Antonio Kuku nisuka Mozambique ka igreja ya Mavoko. Ewe ndi umunyamuzandiri yitwa Sheila mba mu ishengero ryi Mozambique ahantu Shopare muri quartier ya Mavoko. Ego Sheila, mbega hari ivyo mutubwira mushobora kuba muzi kwishengero rya hano mu Kayogoro bikeye? Sheila ilaba kukuvutiza kuni micumu yiti baka kakereka za Kayogoro. Niti baka baba enchele yini kereka za Kayogoro. Ikoni. Ego mebiriho kanela intaho. Lesho ushiti baka kakereka za Kayogoro zinga ba enchela kwa. A igreja ya Kayogoro. Ishengero ryo mu Kayogoro. Ipfunile ngopu shinene. Yaradufashije cyane. Ni makereki. Yarubatse amashengero. Kakuneni a igreja ya Kayogoro. Byukuri ishengero ryo mu Kayogoro. Iyo ni ipfuna kama inkwayo. Niyo ridufasha mu bintu byose. Ni bakristo kakuneni ikola kakereki ya Kayogoro. Hariho abakristo kubera ishengero ryo mu Kayogoro. Mikama inkwayo bakuswani na yini. Kandi ishengero ryo mu Kayogoro umwanya wose bari mu ruhande rwayo. Na yini titwa na ilivana bakucaliwa ibaceli kakuneni. Kandi natwebwe twaca twiyumva yuko turi abana bavutse mu ishengero. Ishinyingi bayenjela kubacwelela. Kandi badukorera abavyeyi bacu. Na yini akense kakuneni. Kandi natwebwe turashima. Ikense kakuneni loku ba missionary bayibuyisa lizitu za shikwemo. Kandi turashima aba missionary batuzaniye ijambo ry'Imana. Na yini buyizi ya mukela. Kandi twararyakiriye. Loku ilavisa azitu zibangayibuyisa la zoni. Kandi iyo turaba ijambo ry'Imana batuzaniye. Ishibonisho kakuneni izitu za kuyisa matilweni. Turabona ko ari ijambo rizotujana mu. Na yini kolanu ibana mazera bacwele bayi. Nico gitumwa rero tunezerewe abavyeyi bacu. Ego hano twagize umugisha n'akavura kariko karatonyanga ariko tubandanya ibikorwa. None Pastor mwo mutubariza ni cyahe kintu yifurije iri shengero kuri no munsi wa yubire? Hanyuma mbega
twarumvise yuko bari muri bamwe bafata iminsi 8 bari mu nzira kugira bazano mu Kayogoro nuko nyene ari ishengero nyene bumva bafise ku mutima rero bace batubwira ico bipfurije iri shengero. Professor Sheila bo kuvutiza kakerekalezi inchi mumuni wena ushinavelelaka akerekalezi za Kayogoro gupimisa resho munga teka masiku 8 walienzo mugama mutlasa intawo unavelela yini akerekalezi za Kayogoro ini anchumu ishinavelaka kakerekezi za Kayogoro ico twipfuriza ishengero ryo mu Kayogoro inavela shikola ashikola alisha ushinavelelaka kola o Mozambique avuga ati mu byo ibintu bodukorera hari iwacu nuko ubwa mbere bodufasha bakatubakira ishure Ego lesha ushinavelela akashasha kushonga lesha ushibona akashaka kerekalezi kufana yimubyale ubona Sheila balaba kuba lesha unavelela akakerekalezi kame mikateko kuyamashweni kufambisa evangeli bayitekire bayibuyisa kola ndawo yabanavelela michumu ya kushonga eso leso balabaka lesha ushinavelela kerekalezi kusukia siku lezanya mutaja za jubile ninavela shakushkwembu shikatekisa a igreja nipfuza yuko Imana ihezagirira ishengero nkani navela shakushkwembu a evangeli ya makhweni ngakhelele nsako kandi nipfuza yuko ishengero ryo banenya kuvuga ubutumwa kugira ngo ishengero ry'Imana libandanye twebwe uruhande rwacu ruze dusubira inyuma ururimi rero ngwila muyuhukene washakene kaso Jesse ntabitora n'ibintu bigoye ariko pastor mumubwire ko tumushimiye cyane ku mwanya ashoboye kuduhereza ariko mubwira abakunzi bacu mbega ubwo ururimi mwakoreje mbega bagwita gute kugira nabo nyene bashobore kugumva canke bamenye ugwa ariko uru rurimi turiko turakoresha ni rumwe mu ndimi zikoreshwa muri Mozambique kuko Mozambique gifise indimi 29 rero ururimi rwitwa igishangani rukoreshwa muri province ya Maputo na province ya Gaza nuko niko rurimi rero hayakoresha ururimi rw'igishangani nkuko twebwe twovuga ikirundi nuko ni mumushimire mubwire ko tunezerewe kuba duhaye umwanya bali Sheila bakensire kuko kubanyika nkamalo ubu yabatakuvutisa lesha unaverera akakereka za Kayogoro nabo kunaverera amasi akuhumula beka kerekalezi bo kukensa kani mambo nami ni kensile ngo murakoze cyane naje ndabashimira keni mambo neni kensile kani mambo nukuvuga ngo murakoze ni kensile ndabashimiye bakunzi bacu kani mambo ni kensile nanje murumva ko ndabashimiye cyane mu gishangani mvuge nti Imana yo mwijuru nibahezagire murakoze cyane ego murakoze ku ijambo nuko ndomera kuri radio ego ndabaramukije mwese bantu b'Imana mutwumviriza mwese mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Amen. Pastor uno munsi neza na neza ishengero rya hano mu Kayogoro risanzwe riko rihimbaza imyaka 90 rimaze ribayeho mbega Pastor nice kintu mumva mutubwira muri rusange muzi kuri rishengero iri shengero jewe neho nakuriye niryo rya kukomba hafi yo ngaha rero ni shengero nziko ryakoreye mu bice bitari bimwe haba hafi yo ngaha rikavyara yandi mashengero Gishiha Nyanzarake Ruyigi ubwo rero nyuma yaho naciye ndahava ariko biboneka yuko ibikorwa byagiye bibandanya no hanze naho nguko mwabibonye hariho abaje bava mu Uganda kuko bafise ishengero mu Uganda hariho nabo muri Mozambique n'ibikorwa byinshi by'iterambere bigaragara ngera gusa gasesheshwa rumuri hano turabona ibintu bubatse ari byinshi cyane kandi byiza bikomeye rero ndabona ryarashishikaye ritera imbere yego mbega pasi mwavuze yuko mwakuriye muri iri shengero murizi kuva mukiri bato ariko hariyo abariko bararuka ubu n'abariko baraza mu ishengero ubu babona abakristo buzuye bakibaza ngo niko vyamye mbega aho mbega mpobabwira iki siko vyamye ariko kandi
ni ikintu cyagiye ciyongera hariho ibihe vyiza Imana ishobora kugirira ishengero ukabona abantu baragwiriye barumvise ijambo ry'Imana barumviye ijambo ry'Imana ariko nakuze hariho urusengero rutonya hanyuma rusubirirwa n'urundi ruri ngaha gwaraho harya ugo rurwa rushasha rwitwa ko ari runini ariko nago nyene nkuko mubibona ubwo ruhari ni runini cyane n'abantu baraguzura rero ego ibihe birakurakuranwa hakabaho kumvira ijambo ry'Imana hakabaho gukunda Imana hakabaho kwiyongera kwishengero ntivyamye ko nivyo. Ego Pastor nk'umurongozi w'ishengero hariya mu Bubirigi ego nivyo mwari kuriye muri gihe cyo kintu mva ngo kwipfuriza ishengero rya hano nk'umurongozi hariya mu Bubirigi. Iri shengero ryo ngaha aye nuko ryoshishikara ribandanya ritera rije imbere hanyuma niki gikorwa cyo kujana ubutumwa hanze mu bindi bihugu barondera abene gihugu baho nanone nde kwijambo ry'Imana ridusaba rero amasengesho yacu nuko ego ubutumwa bwoshishikara bukwira nkuko babitwigishije nkuko ijambo ry'Imana ribitwigisha ribidusaba rikazokwama ritera imbere cyane iyo bagiye hanze bakurikirana kurondera abene gihugu basanze hariya navyo ndabona bafashe akarero keza kandi bakurikiza nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Jewe ndi umukristo wo muri Kayogoro izina nitwa Niyongerere Regina rero turiko turategura tugize iminsi turi mu bihe bya yubile tubiteguye iminsi myinshi rero ntiwobona ni vyiza cyane. Ego mbega mwiyumva gute muriko murategura imyaka 90 urumva simike iri shengero ryanyu ribayeho? Twiyumva neza cyane Imana tugiriye neza cyane kubona dushitse imyaka 90 tukiri muri yo tutaranatagakiza tukibandanya urugendo ruza mu ijuru. Ivyiza cyane twumva ibintu vyiza gose cyane tunezerewe ku mutima ntiwobona ingene tumerewe. Ego nivye ibintu mbega mushimira Imana yakoze mu ishengero ryanyu muti nukuri nibutse iki ndavye iki ndashimira Imana cyane. Imana turashimira Imana cyane ivyo yadukoreye kuko nkaje nakorewe bitangaza vyinshi ndi muri Kayogoro uhera ninze muri Kayogoro ndagiye mbona igitangaza Imana inkorera ndagiye mbona ibintu Imana yangiriye neza nkakira nkagwara nkamererwa nabi mugabo Imana ikaca impagararira ngaca numva ndyohewe cyane mbere ntabandi mu Mana ubu onyene mba narapfuye kuko iyo ntaronka gakiza. Ego rero namwe nk'uwishengero nicaye ikintu mwumva mwo kwipfuriza abakozi b'Imana babakorera muti turabipfurije canke iki muri yubire? Twebwe turabipfurize ko nabo Imana yosishikara kubahezagira no kubaha imigisha myinshi kuko gome badukora ikintu ciza kugira ngo bategure yubire tubone uyu munsi turose umukuru nk'uyu twibuyifuriza umugisha mwiza cyane Imana ishishikare kubahezagira. Ndabaramukije mwese abakunzi ba radio ubutumwa bwiza bw'amahoro. Jewe nitwa Niyogusenga Justine nkaba ndi umukristo wo mu ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro kandi nkaba ndi umuririmbyi nkunda guhimbaza Imana. Ego mbega Niyogusenga Justine muririmba muri kohale yahe kandi mwatanguye ryari ivyo bikorwa murimo? Je ndirimba muri Chorale Centrale Kayogoro no kuvuga chorale ya mbere. Iki gikorwa nkaba nagitanguye nkiri umwana mutoya cyane niga muri Sunday School kugeza n'uyu munsi nkaba nkibikora kandi ndabikunze. Yego bisigure ngo murazi bitare bike kuri ishingiro ryo mu Kayogoro mwotubwira mu camake abatazi neza amateka y'irishengero ariko kuvyo mwagiye murabamwe. Muri make ishengero rya Pentecote rya Kayogoro ryatanguye mu mwaka w'igihumbi 1935 hari mu kwezi kwa gatanu itariki 2
hanyuma niho aba missionnaire bavuye mu gihugu ca Swede bashika hano mu Kayogoro bagatanguza ico gikorwa. Rero kuva ico gihe ishengero ryabandanije rikora igikorwa c'Imana, ubutumwa bushishikara kuvugwa burakwira igihugu cose c'u Burundi, hanyuma aho bigeze uyu munsi rikaba ndetse rigeze no mu bihugu vyo hanze. Ubu rigeze gukorera mu gihugu ca Mozambique n'igihugu ca Uganda. Kandi muri ico gihe cose turashima Imana cyane kuko ishengero ryashishikaye giyongera, abantu bashishikara gukizwa, ibikorwa vy'Imana bishishikara bigenda neza. Kugeza n'uyu munsi rero tukaba tugeze umunsi duhimbaza yubire y'imyaka 90 ishengero rya Kayogoro ritanguye. Uno munsi rero dufise umunezero mwinshi cyane kubona turiko duhimbaza imyaka 90 ishengero rimaze rikiririzima kandi rigifise ubugingo. Ego twasomye muri kino gitabo aho havuga kahise kiri shengero ryano mu Kayogoro, aho bavuga bati n'ubugeni bwa mbere burimwo hano bwabaye mu 1938 baravugana babugize aho umudamu yitwa Maria hamwe n'uwundi. Mbega mwebe ko mwakuriye muri shengero urumva muri Sunday school, mwotubwira namwe by'ubugeni bwanyu mbega nk'uwishengero ko byagenze? Urakoze cyane, nanje nagiriye ubuntu kubaka urugo kandi ndagubaka nyene muri ishengero mvukamwo. Nanje nagiriye ubuntu gusengerwa no guhezagirwa muri iri shengero, kandi Yesu yarakoze. Ndabishimira Imana cyane kuko nabaye mu Kristo wo mu ishengero rya Kayogoro, nkubaka mu Kayogoro kandi nkashishikara mba mu Kayogoro. Ego rero birakunda cyane abariko barakurira mu ishengero muri Sunday school ndetse bagakura bagashikara bama ivyamwa nkuko muvyumvise kuri intahe y'uyu muvyeyi. Jewe kwizina nitwa Bayubahe Claver, nkaba sanzwe ndongoye ino korale fanfare Kayogoro. Nkaba ndamukije abakunzi bose ba radio ubutumwa bw'amahoro. Ego Claver murakoze cyane. Uno munsi muri ko muhimbaza imyaka 90 irishengero ribayeho. Mbega fanfare yo bimaze iyo myaka nyene, mutubwira ivyayo aho yatanguye? Ku byukuri hano mu Kayogoro turanezerewe cyane ko nadushyize muno munsi mukuru wa yubire w'imyaka 90. Nubwo mubona ino fanfare abeshi tukiri bato, natwe uyu munsi tuvuga yuko natwe tumaze imyaka 90 kuko ishengero ryacu rimaze imyaka 90. Fanfare yatanguye mu mwaka wa 2014 itangujwe n'umwungere wacu, hanyuma n'abakozi b'Imana basanzwe bafatanije ibikorwa. Tashima Imana rero ingene ibikorwa biko biragenda muri no korali yacu ya fanfare. Ego mbega mwotubwira muri fanfare bitunganije gute? Muri fanfare uturongoye ni muvyeyi wacu w'ishengero. Ego umwungere wacu. Ego hanyuma hariho abandi atahari basanzwe bamubera mu kibanza nko mu kuduha impanuro canke mu kutuba hafi mu nteguro. Ariko natwebwe nyene dusanzwe turongoye abandi, turaza turaba hafi nko mu buryo bw'integuro. Ariko kandi ahanini abavyeyi b'ishengero nibo basanzwe batuba hafi bakadufasha muri binabiriye. Ego kumva umwungere wa mbere w'irishengero ari warongoye fanfare, mwotubwira ivyo ahora akora ashikako kubw'ifanfare? Ibyo dukorera ni byinshi cyane kuko ibi vyuma mubona dukoresha kenshi aratubaza ati mbega mukeneye iki, tukakimubwira. Kandi ibi vyuma birazimvye cyane, twebwe ko tubona uko turi nta bushobozi dufise bwo kubirondera. Ariko umwungere wacu arabirondera akabituronsa. Mbere sinivyo gusa, aradufasha no mu buryo bwo kugira ngo tubegwe twambare neza, akaturonderera imyambaro. Ikindi naco nko mu gihe mu bintu by'amajwi bitagenda neza aratubwira ati murakwiye gukosora kugira ngo irijwi rigende uko.
by'ukuri aratuba hafi. bisigura ngo umwungere nahari umutama araza ati yamara iyi note siyo iyi siyo ivyo rero aravyumva kandi arabibakorera cyane gose. Ego none uno munsi rero mwebwe mwumva ari cyayi kintu mushimira Imana kuri iyi myaka iri shengero rimaze ribayeho. Ivyo dushimira Imana ni byinshi kubona ubutumwa bwatangiye mu mwaka wa 1935 hanyuma uyu munsi tukaba tubona mu Kayogoro hasuku bama batubwira yuko ico gihe bwatangura hari mu ishamba atamazu yari yahari abantu batasenga Imana ariko uyu munsi twebwe twarutse muri kino gihe twahasanze hari amazu meza nkaya kandi n'ubutumwa bwashitse hano ntibwagarukiye aha kuko natwebwe tuko turakora ikosa cya missiology muri Uganda no muri Mozambique turashima Imana rero ko imbuto yatewe hano mu Kayogoro yashishikaye gukura hanyuma natwebwe abarutse muri kino gihe tukaba turiko turabona yuko ibintu byateye bigenda neza. Ego mu gusozera hariho abakunzi b'iyi radio bariko bayiraba ku mbuga zayo zitandukanye bari hano mu gihugu mu Burundi ndetse no mu makungu mwebwe nk'abaronse kano karyo nice mva mubwira abakunzi bacu bariko baradukurikirana muri uyu mwanya. Abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro nabo bipfuriza yubire nziza bifatanye natwe mu guhimbaza yubire yubire ko natiko turayihimbaza ni umunezero ukomeye cyane hano mu Kayogoro no mu gihugu eka nese no mu makungu. Ego ibi bitwereka yuko ibikorwa dukora hari umunsi tuzobihemberwa kuko mu gihe turiko turahimbaza yubire bitwibutsa yuko hari ikindi gihe tuzogira umunsi mukuru hambaye mu ijuru. None rero abakunzi b'ubutumwa bw'amahoro bariko baratwumviriza cyangwa bariko baradukurikirana twobipfuriza gushishikara gukora ibikorwa byiza bagakorera Imana kugira ngo muri uwo munsi mukuru tuzobamo mu ijuru nabo bazobemwo mu gihe tuzoba duhakoraniye turi amahanga yose. Ese abaheza gica. Ego turabona mufise inkone y'uburongozi ngira ngo niyo bimwe bita byo kubata kugira ngo iyi korale mujane tuziho gatoya ivyo mwateguye kuri yubire twumvirize na twebwe. Byo twateguye kuri yubire. Ego sashaka kubashishiza ko reka tubaha akanya. Murakoze cyane. Ego kano kantu gatoya mushoboye kutwumvisha mvuga nti Imana nyina amahoro nibahezagire. Namwe Imana ibahezagire murakoze cyane mugira umugisha reka twongere kwifuriza n'umugisha abakunzi b'iradio ubutumwa bw'amahoro Yesu abahezagire. Murakoze cyane.